Bakunzi ba Bujumbura TV, bakunzi b'umuziki ndundi, bakuzi ba Plus 257 ini Bujumbura TV. Kuri mikoro kumwe na Jenyene Big, ndi kumwe na cameraman wacu dukunda cyane Scott kuri kamera. Uno munsi twatembeye muri nivyi wacu rero wanyu. Umuririmbyi amazi imisi abikora cyane muri groupe mugakaso indirimbo ari wenyene. Tumenya vyinshi kuri bafite indirimbo y'inshasha na video vyasohokera rimwe cyane mugabo benshi bariyumva eske kuko yasohora indirimbo wenyene kuki ari wenyene kandi turi kumwe tuzi neza yuko ari kumwe n'indi groupe tumenya vyinshi. Nawe tuyundi ni ML Loveness wo muri Miro Team. Reka tumuramutse tumunga tumuhani kazi mu kigano cacu cyo gwanye. Here we go. Big Teddy Pontown. Namahoro Big umeze neza. Safi sana. Ebana je nakavubu atacu dagihinduka mu mwanya je meze neza. Ego. Na mwavyumvise ni ML Loveness turi kumwe arakomeye ameze neza. Dushaka kumenya vyinshi vyeke muziki wawe mushasha ufise. Apa kwanza indirimbo yawe shasha kwa watu tuvugane kwanza kuko yasohoye indirimbo wenyine utakumwe na Miro Team. D'abord kuri jewe n'amahoro muri Miro Team n'amahoro ntanzirikirasha bivuze yuko kuba nasohoye indirimbo je nyene ni ivyipfuzo vya benshi bikaba n'ivyifuzo vy'umugwi twe tuzi ngene umugwi twawukoze twe tuzi ngene imfuruka zigize umugwi tuzi fondation umugwi ni twahurije hamwe n'abanyamuryango bagize umugwi Miro Team twavuga ati ubira kwe yuko umuntu umwe yose yoshobora gusohoka kugira ngo ashobore kuri kibaciye rero abantu benshi baza yuko yaravuye muri Miro Team non sivyo ariko ni kintu twahurije ko twese hamwe kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byinshi mu mwanya mutoya cyane ego birakwiye ko umuntu wese ashaka gusohoka akora ibikorwa vyiwe bisigurike birasigura ni igikorwa nyene burana censu nkora kuri no munsi abonye ML Loveness ejo bashobora kubona Niki bashobora kubona Dizzy bashobora kubona Simbizi bari ibintu byoroshe cyane mu gihe umugwi twaka twagakora twese tukwiye kwa kundi nyene ariko biranasaba yuko nko abafana bashaka ko dukora ibikorwa byinshi yuko umwe ashobora gusohoka akora igikorwa ciwe ego ani ML Loveness asohoye indirimbo wenyene muga dufise ikibazo muri Miro Team nawe bimeze gute nabihereye ko navuze muri Miro Team ntanzirikirasha si vyeke beef ho indirimbo zabo projet zabo oya nta na beef iri yo gusa projet za Miro Team uko bizoza biragenda turabimenyesha nkuko igikorwa Puloma dufise no gusupportinga no gushikana indirimbo yanje kure niho twese inguvu ziri ariko ejo hakazi igikorwa ca Miro Team nta kibuza twese tuzobikora kandi tuzogishikana kure yego kuko Miro Team bicaye takirakora Miro Team ntabwo yicaye kuko ML Loveness ari muri Miro Team kandi yakoze urumva navuze team yose iri hamwe ya Pana Miro Team ngo apana ML Loveness wenyine no kuvuga yuko umugwi wose ufise urutondo kuragira ko rero yo calendrier yo mugwi donc itarashikirwa canke ifise uko twabiteguwe babivana bisaba yuko dukurikiza urwo rutonde rero urwo rutonde uko two turabikora ko Miro Team ko tubizi ariko Miro Team irahari na mwavyumvise ni ML Loveness uri kumwe ariko ivuga neza nta ngwane mwiri hagati ya Miro Team hamwe nawe nyene ubu nawe tuvuga iceke indirimbo yiwe nshasha indirimbo yawe nshasha novuga imaze igihe gito kuri YouTube right so objectif iyo ndirimbo yaje gute vyagenze gute d'abord objectif iyo ndirimbo umuririmbyi musanga mukindi avuga ngo inka ikamwica yariye rero nshobora gutanga ikintu kitaba kikuriyemo jewe d'abord ide yo ndirimbo ni bihe narimwo kuko ivyo narivye mu ndirimbo no kuri kwanje ni bihe narimwo bose kuvuga kubundi ko bimeze ariko ni bihe narimwo byatumye numva ndonke inspiration avuga ati iki ni kintu numva yuko nosora kandi kigashika kure ego ni indirimbo yakozwe n'umuhinyanyuzi wayo yakozwe na Lily Every Pro muri Master Music video Grand Pictures na JSP hari kibazo kiri hagati ya Grand Pictures right Landy ni SB right na Miro Team ni bafitaniye contract canke kweke mwamukorera kujya nyene Landry n'umuntu azi Miro Team kuva tukibaho kuva tugigira fondation ya Miro Team bivuze yuko aratuzi arazi kote force zacu na kote faible zacu bisigura yuko kuno musi ndi kumwe na Landry si ibintu bitangaje cyane ko Landry n'umuntu asanzwe gatuzi twese kandi dazi yuko sinovuga ngo ni contrat ihari ariko ni kwa kundi ngo mvuga ati twebwe Miro Team na Landry n'umuryango cyo kimwe na Master Music n'umuryango ego tukiye kuri iyo ndirimbo nyene weshasha uriko gusohora novuga yuko ikibazo mfise ni hanini cheke video kumwe nikoze iyo bagutwaye nk'uburyo ngana gute bon sinkunda ko video ikoze ku bundi biga nyene novuga ati butamenyerewe dimu sinkunda kubivuga cyane ibintu by'uburyo mba nakoresheje kubera ko razi umuziki wo mu Burundi no kwitanga c'est vrai indirimbo yankwaye uburyo bwinshi ariko shima kubuvuga gusa ikintu nkunda kuvuga n'uburyo bukwiye kugira indirimbo muyibone uko imeze kuri no mwanya ego inyuma y'indirimbo n'indi projet ufise gusohora indirimbo
si projet imwe canke zibi canke zitatu canke zine ariko ni igikorwa kibandanya nk'umuririmbyi ntegeza kuguma ndota ndiko ndakora ikintu gikomeye ntegeza kuguma ndota ndiko ndakora ivyo abakunzi banje bifuza rero inyuma y'indirimbo bitega ibindi bikorwa byinshi vya Emeloveness nko hazoza ibikorwa vya Miro Team azokwika indirimbo ya Emeloveness canke hazokwika indirimbo ya Miro Team yose ko hamwe ku ruhande rwa Emeloveness azokwika indirimbo ya Emeloveness ariko ku ruhande rwa Miro Team twe to decide ati ahakobwa iki kuko nsindi ko mwana yibonye indirimbo iri kuri account yiwanje ya Emeloveness ni muntu mbere yuko igikorwa cy'abaciza canke cy'abakibi uwagikoze gishobora kuja ku mutwe we ntigishobore kuja ku mutwe wa Miro Team gihe batayikoze bose bivuze yuko ku ruhande rwa Emeloveness ndadecide kwanje no ku ruhande rwa Miro Team twadecide kwacu ariko nguvuze uko hari amajambo kumavugwa cha hirya no hino mu rezo social bitandukanye avuga yuko hagati ya Emeloveness na Miro Team haba ikindi kibazo kihari nubwo mbona umengo urikwica ku ruhande Bakibazo gihari kuko n'igihe nshobora gutanga ino ndirimbo ku mugaragaro mu bandisi n'abamenyesha makuru abagize umugwi Miro Team niho bari kandi baje kunshigika bavuga ati warakoze igikorwa ciza yego Free na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV ntibagiye kugira subscribe like comment aho muri hose uzoka mwibera bambere kuronka ibishasha bivuye muri Bujumbura TV